ndabaramukije kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi w'Imana igenekerezo rya mbere ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike ahatari hake mu gihugu cacu uretse Ibururi, Imakamba hamwe no mu Rutana mu ntara ya Burunga hamwe no mu Ruyigi mu ntara ya Buhumuza hitezwe ikirere kizoba kirimo ibicu byinshi. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera kuri °C 13. Inyuma y'umutaga mu ntara zose zigize igihugu cacu hakaba hitezwe imvura. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura kuri °C 27. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:09 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:19 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenze buhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.